ku kinogo cyamaze kwemezwa n'umugwi severe ko kirimo amagufa, ko kirimo impuzu, hamwe hamwe dushikira ku magufa, ahandi tugashikira ku mpuzu, ahandi ku mitwe. Iki kinogo rero twaje kwereka, tukibereka tubwira abarundi duciye kubamenyesha amakuru, kugira ngo twerekanye ibyo twatoye ku mugoroba kuri televiziyo ntihagire usubira kudidinganya, kuko mu minsi ya mbere twarerekana ku mugoroba ibyo twatoye, hari abacavuga ayandi majambo nk'uko umengo ayo magufa, izo mpuzu, iyo mitwe twerekanye niyo twakuye mu itongo ry'abapfuye tukayimura tukaza kubyerekana kuri televiziyo. Twatanguye haciye amahinga atari make gutumira abamenyesha amakuru n'abategetsi babishoboye mu nzego zitandukanye kugira twugurure chantier, babona ibimenyetso bya mbere by'ikinogo cyatawemwo abantu. Abazi ururimi rw'igifaransa, ibi twavyise fosse commune confirmée par la sévère, fosse commune yemejwe na sévère. Iki kinogo murabona yuko kigendera ku nkengera y'uruzi Nyambeho. Aha imbere murabona ko uyu muntu yishwe atabwa mu kinogo yambaye uduhuzu, amagufa araboneka n'agahuzu yari yambaye karaboneka. Aha nico kimwe, impuzu ziraboneka, amagufa araboneka, bisigura yuko iki kinogo turiko turakorera kuno munsi twerekanye hano ku ruzi Nyambeho gishobora kutujana hirya canke kikatujana hirya, nk'uko twizigiye canke twiyumvira ko gishobora kutujana ruguru muri uwo murima w'ibiharage n'amavoka. Ibi tubivuga kuko twaganiriye n'abenegihugu bakuze baturuka ngaha mu Giheta, babonye n'imiduga iza gusesa abantu ngaha, babonye n'imiduga iza gusesa abantu ngaha. Aha kandi ku Nyambeho, kubera twaganiriye n'abantu bakuze b'imyaka irenga 60, abategetsi bakomeye batwara intara, batwara inzego z'umutekano, barahishikira kuraba ingene biriko biragenda, barahishikira kuraba ingene biriko biragenda. Hari n'abatawe mu binogo bahema, hari n'abaje muri abo baje gutwarwa mu binogo bahema babwira umutegetsi bati, mbega nanje urampevye nyakubahwa? Inyishu kuri bamwe ikaba vayo, subirayo inyuma, iyindi ikaba yego ndaguhevye. Ibi rero nibyo twatohoje, tubwirwa n'abantu bakuze bafite imyaka 60 irenga. Aha rero ni hamwe navuga ko turi ku mutumba Bwoga, aha ni muri komine ya Gitega. Harya hakurya twarimbye turashimika ibinogo byinshi, mugabo ntacyo turashikako. Ariko abakuze bose batubwira ko aho hakurya ariho hoba hari ibinogo byinshi gusumba ngaha. Banyakubahwa, ibi tubigira kugira ngo mwereke isi, mubwire bagenzi banyu ko Burundi bwaciye mu bihe bidasanzwe, ko abana banyu, ko abana bacu twobakorera, tukongera tukabasengera kugira ibyo bakuze bakoze n'ibyo abana b'imfubyi babonye n'abapfakazi ntibisubire kugaruka mu Burundi.
tutavyubahutse tutubahutse ku kuri twakomerekeje abarundi benshi ntituzokira. Dusenga Imana dukore kugira dukire, dusenga Imana kugira ibyabaye ntibisubire mu Burundi, dusenga Imana kugira twubahe agateka kazina muntu. Nta murundi mugenzi wanje, nta murundi mugenzi wawe yaremewe gutabwa mu kinogo. Umurundi apfuye cyangwa umurundi kazi tuvuga ko bamuherekeza bakamuvubana iteka, bakamuririra mu muryango no mu babanyi, bakagandara hageze igihe bakaganduka. Aba rero mu ijambo rimwe niho nyirampereze tubarondera kubera ari abarundi bene wacu, tubarondera kugira tubasubize iteka. Ibyo nibyo byanditswe mu ibwirizwa dukoresha byo muri Munyonyo 2018. Aha kubakura muri ibi binogo ni ukubasubiza iteka. Nihagera ibirori byo kubafubana iteka mu buhinga bwigisha abana babubu n'abazovuka, insinzi izobibona, inzego zizoba ziriho, abarundi bazabibona. Abarundi baruvanya ukurira, kugandara no kuganduka ko babuze batanga. Mu majambo make, iki ni kinogo twashinye kwereka. Ukiravye ni kinini, ntiraheze mvuga nti aha turiko turakora muri kino gitondo ntituzi ko tutubandanya kitujana hariya canke kitudugana ruguru canke kitujana hariya. Ibyo twabonye nk'imashitsi nuko umaze gutora amagufa ya mbere umenye ko n'ibindi binogo bishobora kuruka. N'abanyagihugu tumaranye iminsi 3 baca barinduka bubahuka kutubwira ibyo batari bwatubwira.